Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Iki ni ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu itariki 4 z'ukwezi kw'icenda muri 2019. Zimwe mu ngingo zikigize abashinga amateka ba hano mu Bwongereza bariko baratora ku ngingo yo kubuza leta kuva mu bumwe bwa Buraya ata amasezerano inyuma yo kwisubiza ububasha nijoro bwo gufata ibintu mu minwe kuri ico kibazo. Muri Afrika y'Epfo hakomeza kuvugwa ikibazo c'urwanko rw'abanyamahanga batotezwa kubaturuka mu karere byo bavyifashe bite. Nta murundi yoba arahasiga ubuzima kuko muri ico gihe ndamaze kubimenya mugabe ico nashobora guhakana nuko hashobora kuba hariho nk'abarundi bijya no hino bashobora kuba byariho n'imangazini gutyo kuba twaratuye kuko haratuye amazu menshi. Uganda ngo igiye gusubiramwo kwihweza umugambi wayo wo kwakira impunzi. Turababwira no ku rugendo rwa papa mu bihugu vya Afrika birimwo Mozambique. Tubafitiye n'amakuru y'inkino ndetse n'ikiganiro c'abakenyezi. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru afadikanije na Jacques Niyitegeka. Imbere yo kuja kwidonido tubanze duhakanya ari Yusufu Mugenzi yabateguriye amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC. Abadepite b'Ubwongereza bari mu mpaka zo kwemeza niba inteko nshinga amategeko yagira ububasha bwo guhagarika ko igihugu kiba mu muryango w'ibihugu by'Uburayi mu mpera z'ukwezi kwa 10 hatabayeho amasezerano. Ishyaka rya Labour ritavuga rumwe na leta hamwe n'abadepite bigometse ku ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative n'abandi bo mu mato bashyigikiye uwo mushinga. Iryo tegeko rirategeka minisitiri w'intebe gusaba ko igihe cyo kuva muri uwo muryango cyongerwa niba hatabayeho amasezerano yo kuva muri uwo muryango. Ariko minisitiri w'intebe Boris Johnson aravuga ko abadepite nibemeza itegeko rihagarika kuva muri uwo muryango hatabayeho amasezerano azahamagaza amatora rusange ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10. Jeremy Corbyn umuyobozi w'uruhande rutavuga rumwe na leta aravuga ko atazashyigikira amatora kugeza icyemezo cyo kuva muri uwo muryango ari nta masezerano abaye gikuweho. Minisitiri wa Uganda ushinzwe impunzi yavuze ko leta ye izavugurura politiki yayo igenga impunzi kubera impungenge z'umutekano w'igihugu n'ubugizi bwa nabi. Ubundi Uganda ishimwa n'amahanga kubera uko ifata neza abantu barenga 1 miliyoni bahungiye muri icyo gihugu muri iyi myaka bavuye mu bihugu bituranye nayo. Minisitiri Hilary Onek yabwiye BBC ko hari ibihugu bikoresha ubwo bugira neza bwa Uganda byohereza intasi zihindura impunzi kugira ngo zihungabanye umutekano wa Uganda. Bwana Onek yavuze ko Uganda kandi ifite impungenge kubera abagizi ba nabi bahunga ubucamanza bw'ibihugu byabo. Yavuze ko mu gihe kiri imbere abakozi ba leta bazajya bakurikirana imibereho mu gihe cyahise kuri buri muntu usaba ubuhungiro muri icyo gihugu. Umuyobozi wa Hong Kong Carrie Lam yatangaje ko yahagaritse umushinga w'itegeko ryo kohereza mu Bushinwa abaregwa bashakishwa n'ubutegetsi. Yafashe icyo cyemezo nyuma y'impagarara zatangiye uwo mushinga ukimara gutangazwa. Abigaragambya barwanyaga icyo cyemezo. Umunyamakuru ushinzwe Ubushinwa Stephen McDonnell uri Hong Kong yatubwiye inkuru mugezwaho na Fele Gakwaya. Imirimbanyi ziharanira demokarasi muri Hong Kong zimaze amezi 3 zisaba yuko bakuraho burundu uwo mushinga w'itegeko rijyana abantu mu Bushinwa. Uyu mushinga wamaganwe n'abantu babarirwa mu bihumbi amajana bagiraga imyigaragambyo mu mihanda. Hari n'ibihe imirimbanyi z'abahezanguni zajugunyaga n'ibibombe bikoze muri peteroli. Ubu rero mu buryo bukojeje isoni umuyobozi w'umujyi Carrie Lam yatangaje yuko uwo mushinga uzakurwa mu rutonde rw'ibizigwa n'inama nshingamateka iteganyije kuzaterana mu kwezi gutaha.
iyi ntambwe ariko irasa n'igamije guhoshya ubushyamirane bwari bumaze gutera ikibazo muri politiki. Gusa benshi mu bigaragambya baravuga yuko badahagarika imyigaragambyo yabo hatabanje kuba iperereza ku bikorwa byakozwe n'igipolisi cya Hong Kong. Baranasaba yuko amahanga agira icyo akora ku bibera muri ako karere. mukomeje kumva aya makuru kuri BBC Gahuzamiryango, kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook Live. Komiseri w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Michelle Bachelet yaneguye cyane politiki nshya ya Perezida Trump ikuraho igihe ntarengwa cyo gufunga abimukira b'abana n'imiryango yabo. Yavuze ko icyo cyemezo kinyuranye n'itegeko mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu, cyane amasezerano ku burenganzira bw'abana. Ayo masezerano avuga ko abana bashobora gufungwa ari uburyo bwa nyuma bushoboka kandi bagafungwa mu gihe kigufi bishoboka. Mu cyumweru gishize Minisiteri ishinzwe umutekano w'igihugu yavuze ko yahagaritse itegeko rivuga ko abana badafungwa mu gihe kitarenze iminsi 20. Icyo cyemezo kiracyateje impaka mu mategeko. Nyuma y'ibitero byibasiye ubucuruzi bw'abanyamahanga muri Afrika y'Epfo, Nigeria iravuga ko itazajya mu nama y'isi irebana n'ubukungu izabera mu mujyi wa Cape Town. Perezida Muhammadu Buhari ejo yari yatangaje ko azohereza intumwa kujya kuganira kuri icyo kibazo, ariko ibyo bitero byarakaje abanyanigeria benshi bumva ko bahohoterwa. Muri Nigeria ejo habayeho ibitero byo kwihorera bikaba byakomeje uyu munsi. Kompanyi y'amatelefoni ngendanwa yo muri Afrika y'Epfo MTN iravuga ko yafunze amaduka yayo yose muri Nigeria kubera ibitero byibasiye amakompanyi yo muri Afrika y'Epfo ari muri icyo gihugu. Ndangiriza amakuru ku nkuru yo muri Pakistan ku ihungabana ry'ibirori by'ubukwe by'umugabo wavumbuye ko amafaranga yari yarazigamiye ubwo bukwe yariwe n'imbeba. Muhammad Asif wo mu ntara ya Khyber Pakhtunkhwa iri mu majyaruguru y'Uburengerazuba yari amaze imyaka azigama ku buryo yagejeje ku madolari 3,000. Ayo madolari yayabikaga mu kabati k'imbaho mu nzu ye, ariko afunguye aho yayabitse mbere yo gukora ubwo bukwe yakubiswe n'inkuba abonye ko inoti zangijwe n'imbeba. Ibinyamakuru byo muri Pakistan biravuga ko Bwana Asif yamaze imyaka akora cyane kugira ngo ashobore kuzigama ayo madolari. Byabaye ngombwa ko ahindura gahunda kuri ubwo bukwe. Florentine. Urakoze ari Yusufu Mugenzi kuri ayo makuru ya BBC. Pakistan nagira ngo barafise amabanke Mugenzi. Ariko umugabo yahisemo gushyira mu kabate, ingaruka nizo nyine n'imbeba. Nta kundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, mu kanya turaza ku matora ariko araba mu nama nshingamateka hano mu Bwongereza. Mu gihe mu nama nshingamateka hano mu Bwongereza bakomeza kunyinyurana na leta mu mugambi wo kuva mu bumwe bwa Buraya, abashingamateka badashigikiye ko leta iva muri uwo muryango atamasezerano barondera kwihutisha itegeko ribuza leta kuvamo. Umushikiranganje wa mbere Boris Johnson akaba yavuze yuko azoca hamagaza amatora y'abashingamateka igihe cabo kitararangira mu gihe iri tegeko bariko baratora ryo kwemezwa. Robert Patrick Misigaro, tubwire uko ibintu bimeze muri kino gihe nimba wakurikiye. Ego Florentine, amakuru dufise mu kanya nuko iryo tegeko rimaze kurengana umuce waryo wa kabiri, kuko ngaha mu gutora itegeko rica mu mice ishika nko kuri 5 ivyo bita ama readings, aho abashinga amateka baba bari harira bashimyiki bakavuga ati twongere kwiki cyane dukure kwiki. Umuce wa kabiri rero itegeko riurenganye ku manota 329 baritoye no ku manota 300 bataritoye. No kuvuga yuko barabandanya impari mu mwanya uri imbere, mu masari imbere basubire gutora, kandi risubiye gutoga ubugira gatatu. Aha niho rero umushikiranganje wa mbere Boris Johnson bivugwa yuko ngo ashobora gucahamagaza amatora y'igihe cya vuba. None aramutse ahamagaje ayo matora bishobora kugenda gute? Ku bwa mbere yavuga yuko atavyifuza yuko hoba amatora ikiringo kitararangira, ariko ubu akaba yashaka. Ku ruhande rwo batavuga rumwe na leta bagwiriyemo Leba, bo nibo bayashaka ubwa kera, ubu naho bakaba bariko bavuga yuko bashobora kutayashigikira. Ababikurikirana hafi bavuga yuko ayo matora ariyo karata umushikiranganje wa mbere asigaranye, kuko bavuga bati mu kuyahamagaza aca yashira ku tariki ya 15 z'ukwa 10. Iyo tariki mugabo arafise ububasha bwo kuyihindura igihe wenyene cyose ashatse. Mugihe rero bomwemerera akaronka 2/3 by'abashinga amateka bemeje ko amatora aba,
agaca yinumira, niko bariko barabivuga, agaca yinumira itariki ya 15 iri hafi, agaca yigiza imbere akayishira hafi itariki Ubwongereza butiza kuva mu ishyirahamwe rya Buraya. No kuvuga ko ayo matora yoca atuma atazindi impari zibaho zo kwigiza inyuma itariki yo kuva mu ishyirahamwe rya Buraya, Ubwongereza bukavamwo atamasezerano abaye, bikavuga yuko ari cyo yoba ashaka. Abareba rero bashaka amatora, igituma ubunyi bavuga ko batayashaka nuko mu gihe bovyemera agaca hindura iyo tariki, boba baburiyemwo kuko Ubwongereza bwohakwa kuva mu ishyirahamwe rya Buraya atamasezerano abonetse, kuko umwanya wo kuyaganirira ko woba batwawe n'ayo matora. Robert, birashoboka yuko ibyo bibiri vya gatatu wavuga akeneye kugira ngo ahamagaze amatora umushikirangandi wa mbere, uko ibintu bimeze bashobora kubibona? Biragoye kuko nk'ubu urabona ko kuvejo aho abashinga amateka biyo bashika ku 21 bamwiyonkoye ko bagatora ivyo we atashimye, hakaba hari nabo muri leba badashobora kumuha inota na rimwe kugira kwize ivyo bibiri vya gatatu. Ni ibintu bigoye mu gihe atoshigikirwa, mugabo muri politike vyose birashoboka, arashobora kugira abo yemerera ibintu gasanga araronse koko ivyo bibiri vya gatatu. Urakoze Robert. Patrick, misigaro dukomereze ku mugabane wa Afrika, twerekeze muri Afrika y'Epfo aho hakivugwa ikibazo c'ibitero bigabwa ku banyamahanga baturuka mu bindi bihugu vyo muri Afrika no ku bicuruzwa vyabo cane cane. Byatanguye ku munsi wa mbere, igipolisi kikaba cagerageje guhosha ubwo bugizi bwa nabi bumaze guhitana abantu 5 nk'uko igipolisi kibivuga, ariko rero ntikiratangaza amamuko y'abapfuye, uretse yuko kivuga yuko muri abo 5 abashika kuri 3 arabo muri Afrika y'Epfo. Kugeza ubu 189 mu bagaba ivyo bitero ku bikorwa by'abanyamahanga baramaze gutabwa muri yombi. Mu ntumbero yo kumenya uko baturuka mu karere k'ibiyaga binini bamerewe, twabajije Ambassadeur Isayi Ntirizoshira aserukira Uburundi i Pretoria. Nta Murundi yoba arahasiga ubuzima kuko muri ico gihe ndamaze kubimenya, mugabe icyo nashobora guhakana nuko hashobora kuba hariho nk'abarundi bijya no hino bashobora kuba bariho dufite nk'imangazini gutyo tuba twaratuye kuko haratuye amazu menshi. Nta Murundi yoba arahasiga ubuzima. Ahantu hari ukuntu aba bantu badakunda abanyamahanga cyane kuri twavuga ko batwara ubuzi, ku buryo rero babura imbarutso kugira ngo babiraremwo babagirira nabi babononera ibintu n'ibyo. Hari abandi nko mu bihugu vyegereye Uburundi bava muri kariya karere bamaze gushikirwa n'ingaruka zibi. Uko tubyumva abanyamahanga umugabo ni bake mu byerekeye abarundi mu kuri gushika ubu barambwira umugabo hasi ubuzima. Hari inama mugira abantu baturuka mu bihugu vyanyu ziranye nuko boheza bakavyifatamo, canke hari ababatera kamo barondera gufashwa nko mu bijanye no kwikingira? Turagerageza kuba tuvugana nabo kugira ngo tumenye uko ibintu biriko biraba, hanyuma tukabandanya tuvugana n'iyi leta yo ngaha kugira ngo irabe ingingo yofata kugira ngo ihagarare. Nayo nyene irabona yuko ibintu bigeze kure, naho mu ntango isa n'ibitabona yuko ibintu bigiye gukomera ku buryo atabagize umutekano benshi bari mw'ibarabara, ku buryo abantu baguma biba ayo mamangazini ugasanga nta bapolisi bari mw'ibarabara kugira ngo bababuze. Vuga leta yaravuye hasi vuga amajambo yo kwiyamiriza abantu bariko barakora ibintu ivyo bintu, mugabo nuko icyo tubona nuko bibandanya bikwiragira. Uyu munsi biba ngaha, ejo biba hariya hirya, mugabo leta ndibaza yuko iramaze kubona yuko no mu makungu amareaction akanguye kutaba meza, kuko hari ibindi bihugu bimaze gufata ingingo barumva yuko hariho aha muri Zambia urukino rwa kivandimwe rwari kuba rwa football ariko butakibaye. None abategetsi ba Afrika y'Epfo hari inama baragirisha abaserukira ibihugu vyabo kugira ngo bababwire ingamba bariko barafata zijanye no kubihagarika? Reka kubera ibikorwa byinshi bashobora bariko batunganya, nta nama baratugirisha hagati ya leta natwebwe abaserukira ibihugu. Icyo kintu nacyo turabona yuko cyari gikenewe, ariko nta kiraba kandi turacifuza, kandi twifuza yuko tubonana nayo kugira ngo tuganire ibiriko biraba, tuvuga ibyerekeye ukwitokwa kugira ngo bigabanuke. Ambassadeur Isayi Ntirizoshira aserukira Uburundi muri Afrika y'Epfo. Hagati aho ingaruka z'izo mvururu ziramaze kwigaragaza muri Nigeria, aho ejo abantu bagavye ibitero kuri amwe mu makompanyi ya Afrika y'Epfo akorera mu muji wa Lagos.
uno munsi ikigo c'itumatumanaho co muri Afrika y'Epfo MTN kikaba catangaje yuko cahagaritse ibikorwa vyaco muri ico gihugu ca Nigeria. Ni inkuru ya Ishak Khalid mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Ikigo cyo gutumatumanako kinini cha MTN kimenyesha ko amakenga ya mbere gifise ari umutekano w'abakozi bacu. Ico kigo gisanzwe gikomeye muri ico gihugu ca Nigeria mu gutumatumanako kivuga ko cugaye amazu yo kudandarizamwo hamwe n'ayandi mahwaniro ari hagati mu gihugu gushika habonetse iyindi ngingo. Igipolisi ca Nigeria congereje inteko zijeje umutekano hirya no hino ahari ibikorwa by'urudandaji by'abanyafrika y'Epfo. Ku nzu y'umunyafrika y'Epfo ikomeye yo kudandarizamwo bita supermarché izwi nka Shoprite, igipolisi cateye ivyuka bikoroza amosozi mu kwirukana abantu barakaye bariko baratera amabuye ku bajeje umutekano barondera ingene bo kwinjira ku nguvu muri iyo supermarché. Leta ya Nigeria yasavye abanyagihugu bayo kudasambura amazu yo kudandarizamwo y'abanyafrika y'Epfo ari muri ico gihugu, ikavuga ko bamwe mu banyanigeria bafise imitahe muri ayo mazu yo kudandarizamwo kandi hari abanyagihugu benshi baho bashobora gutakaza akazi hamwe ayo mazu yo kudandarizamwo yokugarwa canke akabomogwa. Muhammadu Buhari mukuru w'igihugu ca Nigeria yarungitse intumwa yiriwe muri Afrika y'Epfo kubijanye n'imishamirano ibera muri ico gihugu. Inkuru ya Ishak Khalid. Isaha imwe irabura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuzamiryango. Twerekeze muri Uganda aho leta yafashe ingingo yo gusubiramwo kwihweza neza politike yayo yo kugururira imiryango impunzi kubera impungenge ifise z'umutekano n'ubugizi bwa nabi, ivuga yuko bifatiye kuri izo mpunzi. Iki gihugu caheruka gushimwa mu myaka nako iheze kubera iyo politike yo kwakira no gucumbikira impunzi, aho ubu zigeze kubarenga umuriyoni. Ni inkuru ya Patience Atuhayire mushikizwa na Felanga Kwayo. Umushikiranganji ushinzwe impunzi muri Uganda Bwana Hilary Onek yabwiye BBC ko Uganda yahinduye amabwiriza agenga abasaba ubuhunzi kuko bimwe mu bihugu bihana imbibi byakoresheje nabi ayo mabwiriza mu kohereza intasi zihishe mu bakubuhungiro kugira ngo bahungabanye umutekano wa Uganda. Uganda yareze igihugu cy'u Rwanda ko cyacengeye mu nzego zayo z'ubutasi. Uyu mushikiranganji yavuze yuko hari bamwe mu mpunzi bashimuswe ndetse baranicwa, ibyo ngo bikozwe n'abantu binjiye mu gihugu nk'impunzi. Mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize wari umukuru w'igipolisi General Kare Kayihura yarezwe gufasha no gushyigikira ishimutwa n'ijyanwa ridakurikije amategeko ry'abanyarwanda bari bahungiye muri Uganda hagati y'umwaka wa 2012 na 2016. Ikindi kibazo Bwana Onek avuga ngo ni cy'abanyabyaha bahunga ubutabera mu bihugu byabo bakaza kwaka ubuhungiro muri Uganda. Uyu mushikiranganji yavuze yuko kuva ubu bazajya bagenzura akahise kabaka ubuhungiro kandi yuko bakajije uburyo bwo kubemerera ubuhungiro. Ubusanzwe Uganda yasaga nk'iyakinguye amarembo ku muntu wese uje kwaka ubuhungiro, haba abaje mu kivunga cyangwa se ari bake hatabanje gukorwa ayo maperereza. Ntabwo ariko biramenyekana uko noneho ayo mabwiriza agiye gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe kiri imbere. Uganda ifite impunzi zirenga 1,300,000, inyinshi zikaba ziva muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Patience Atuhayire. Umwungere wa Eklezia Katolika yamaze gushika mu gihugu ca Mozambique mu rugendo rw'indwi ruzomushikana no muri Madagascar hamwe n'izinga rya Maurice, ibihugu bivugwamwo ubukene bwinshi, injyane ndetse n'ibiza. Biboneka yuko ashobora kugaruka ku bibazo akunze kuvuga ko by'amahoro, gusubiza hamwe no kugwanya ubukene. Inkuru ya Messi Juma mwishikizwa na Jacques Niyitegeka. Uru rugendo rwa kabiri rwa Papa muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ruzamujyana muri Mozambique, Madagascar n'ibirwa bya Maurice. Ibi bihugu byose bikaba byaranasuwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu 1988 no mu 1989. Kuri gahunda y'ibyo hazagarukaho harimo ibibazo by'ubukene, ibidukikije na ruswa, byose biboneka muri Afrika. Igihugu cya Mozambique Papa hatangiriramo urwo ruzinduko rwe kiracyahanganye n'ingaruka mbi z'inkubi ikomeye y'umuyaga iherutse kukiyogoza yahawe izina rya Idai.
mu kwezi kwa gatatu inkubi y'umuyaga ikomeye kurusha izindi Afurika yahuye nazo yahitanye abantu batari munsi ya 600 maze isiga iheruheru abandi babarirwa mu bihumbi amagana. Nyuma y'amezi 6 bibaye, benshi mu ntara ya Beira yashegeshwe cyane n'iyo nkubi y'umuyaga. Benshi ntaho bafite bege ku musaya kandi nta bushobozi bafite bwo gutuma babona ibyo kurya. Ubu ni ubutumwa Papa yageneye abanyamozambike mbere yo guhaguruka. Ni umunezero kuri nge kuvuga ubutumwa mu bantu banyu bazwiho kuba barungukiye mu kugira amoko menshi. Ibyo rero bigatuma banungukira mu mico itandukanye n'imihango y'amadini itandukanye. Papa Francisco bakunze kwita Papa w'abakene azava muri Mozambique yerekeza muri Madagascar. Iki akaba ari kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Muri iki gihugu azahasomera misa idasanzwe muri katedrali, misa yateguwe n'umwe mu bahoze hari abanyeshuri be, Padiri Pedro Opeka. Uruzinduko rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika hazarurangiriza mu birwa bya Maurice, aho abanyagatolika baho bateganya gutera ibiti 200,000 mu gikorwa cyo kumwakira, kubera ko havuga ibibazo by'ubusumbane hagati y'ibihugu byo mu majyaruguru y'isi n'ibyo mu majyepfo yayo, ndetse akanavuga n'ibibazo byo kurwanya ruswa. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye kubona umukwe wanjye Filipo n'amashuri yize n'igihagararo cye n'igitinyiro cye ngo asigaye akora amacapati ngo agateka na mukaru, akirirwa bigaburira abayede, abanyonzi, abamotari b'inyarurembo bose, ngo abantu bose baciriritse. Irekeraho papa, nukumirwa nyine. Nukumirwa. Cyangwa wari ubizi sori. Ni 12:45 kuri BBC. Ive Bucana niwe yabateguriye amakuru y'inkino. Mpere mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Burundi ntamba mu rugamba inganyije na Taifa Stars ya Tanzania igitego 1-1. No umukino wabereye i Bujumbura, ukaba ari umukino w'amajonjora ya mbere mu guhatanira igikombe cy'isi kizakinirwa mu gihugu cya Qatar mu 2022. Intamba nizo zafunguye amazamu ku munota 82 w'umukino, igitego cyatsinzwe na Cedric Amisi, ariko icyo gitego cyishyurwa na Simon Msuva wa Tanzania, birangira amakipe yombi agabanya amanota. Mu yindi mikino yakinwe, Eritrea iri mu rugo yatsinzwe na Namibia igitego 1-0, Ethiopia nayo inganya na Lesotho 1-0. Ikipe y'u Rwanda Amavubi ubirabarizwa mu birwa bya Seychelles, aho ku munsi w'ejo amakipe yombi azahura. U Rwanda rumaze igihe rwitwara nabi mu mikino mpuzamahanga. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami asanga ngo kuri uyu mukino abakinnyi be nta rwitwazo na ruto bakagombye kugira. Ugeze mu gihe cyo kutagira urwitwazo na rumwe, waba wakoze urugendo rugoranye, waba wananiwe, waba utananiwe, ngira ngo ibyo ntabwo abantu kenshi babirebaho. Icyo baba bashaka gusa ni ya minota 90. So ubu ngubu turi hano kugira ngo dukore ako kazi tutitaye ku byabaye byose, tutitaye ku munaniro, tutitaye ku rugendo. Mu mukino wa tenisi, irushanwa rya US Open rirakomeje. Umwe mu bakinnyi b'ibihangange muri tenisi, Umusuwisi Roger Federer, yasezerewe na Grigor Dimitrov amutsinze 7-2. Nkabibutsa ko Federer w'imyaka 38 y'amavuko amaze kwegukana irushanwa rya US Open inshuro 5 zose. Muri kimwe cya kane, Dimitrov w'imyaka 28 akazahura n'Umurusiya Danil Medvedev. Mu kiganiro c'abakenyezi cuno munsi twongera gutega amatwi Francine Niyonsaba, umunonotsi w'umurundikazi yashizwe ku rutonde rw'abanyafrika bari imbere nk'intangarugero n'ikinyamakuru Forbes. Francine Niyonsaba ni umurundikazi asiganwa ku metero 800, akaba ari ku rutonde rw'imparugwa 30 z'abanyafrika. Ikinyamakuru Forbes cise Game Changers novuga yuko ari intangarugero zifise ubushobozi bwo guhindura ibintu. Kuva muri 2016 yabaye rurangiranwa mu gutsindira umudari w'ifeza mu mahiganwa ya Olympique yabereye Rio de Janeiro. Uburundi bukaba bwaheruka kuronka umudari mu 1996. Ico yifuza muri kino gihe ngo nukubera abandi citegererezo, agatuma bumva yuko nabo bashoboye, akazosiga umugani. Atangura kuvuga aho yakuye agatima ko kubishigwa rimenetse.
eje nakuze ntabwa ibintu bike mu buzima, navutse mu muryango ukenye, sinarose amahirwe yo kubana n'abavyeyi bose. Rero byarankujije mu mutwe, ndabona yuko ntegereza kugwana n'ubuzima. Umuvyeyi wanje nawe nyene yarampaye icitegerezo gikomeye kuri we, kuko yarambwira ati mwana, mu buzima nta coroshe, nzinduka kurima kubera ntashoboye gushika aha, mugabo wewe ukore uko ushoboye kugira ushobore gushika kure. Hari akantu wibuka koba karagutumye wumva yuko ufisemwo iyi mpano yo guhiganwa mu buryo bwo kwiruka ukiri nko mu mashuri matoya? Mu mashuri mato nari umuntu akunzwe kubera uko bambona, uko nari nkebutse, uko bantuma nkanyaruka. Nibaza mu mashuri mato naragize akantu k'aka sketch, udukino twakina twarampaye icyizere kubona nshobora kuva mu Kayongozi nja mu Ruyigi nkurira imodoka. Ivyo ni ibintu ntibaza, byarampaye ishaka rinini ryo gukora, nubona yuko nshobora kugira ikintu kigatuma imva hanjaha. Byaranjoheye cyane, nibaza yuko byose nabikuye kukundi niyumva nico mbona noshobora. Hanyuma Francine, mu mwaka wa 2012 niho abantu batanguye kumenya Francine Niyonsaba cyane. Wibuka mwiki byagenze gute, intambwe wawutayemo mu majambo make yuzitubwiye? Mu mwaka wa 2012 niho Francine Niyonsaba nagiye kumenyekana, kuko nivyo byoroshe, kuko namenyekanye nteba kubera amahirwe sinarose kuva kare. Nari maze imyaka myinshi 6 nkora sport, mugabo ntamenyekana. Navuga nti jewe giye kwiga Bujumbura no kora ama competition ku rwego rw'igihugu, abantu bakambona nkashobora gushika kure. Ko navyumviye niko byagenze, kuko naciye haregeje Jeux Olympiques, baca muri leta barantwara kungerageza kugira ngo nshobore kuronka umwanya mpuzamakungu wo kuja muri Jeux Olympiques. Barantwara mu Uganda, ndabura umwanya, mugabo barashobora barangerageza barantwara muri Championnat d'Afrique yabereye muri Benin, ahantu mu gisagara cyitwa Porto Novo. Nabona yuko kuri jewe ngiye kondera umwanya, cyo nagira ko atingiye kugira ngo nshobore kuja mu Bwongereza, nuriye n'indege ija kure. Ivyo byaratumye muri jewe ngira ikintu ciza, ndashobora gutsinda. Nzanzanye n'umudari ku bwa mbere twibuka imyaka 50 igihugu cikukiye. Byarampaye inguvu cyane, nca ndaza mu gihugu, abantu batangura kunyumva batari banzi, batangura kubaza ati mbega uwo mwana nuwahe. Ndabona ati bwa bundi umuntu akoze, abantu bashobora kubona yuko ari ikintu ciza. Hanyuma nca ndakomeza, niho muri 2016 muri Jeux Olympiques za 2016 zabereye Rio, niho naciye ndonka umudari w'ifeza inyuma y'imyaka 20 Burundi butashoboye kugenda kuri podium y'inkino mpuzamakungu za Jeux Olympiques. Mbega ubu umaze kwegeranya imidari ngahega Francine, naho utotubwira hirya no hino amahiganwa wayikuyemo? Imidari mikuru mfise ubu nobangeze ku midari 6. Iyo ni imidari mpuzamakungu, n'indi myanya myiza n'amaroko nationale n'amashampiyona atandukanye nagiye ndatsinda ku isi. Iyi midari niyo yatumye ushigwa ku rutonde rw'ikinyamakuru Forbes rw'abantu 30 b'intangarugero mu bya sport ku mugabane wa Afrika. We wibonye kuri urwo rutonde wiyumvise gute? Ku busanzwe nariyumvise mfite umunezero munini, kuko ni ibintu byerekana ikintu umuntu aba ari karakora, ko kumwe abantu benshi byampaye ingoga kugira mbashe kubandanya mbera karorero abandi urundi gwaruka. Ibi bishitse Francine, kimwe na Caster Semenya wa Munyafrika y'Epfo, mumaze kugiranira ibibazo n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino zo kunonora imitsi, kubera ko vyagiye mu manza bagashaka yuko mufata byofasha kugabanya urugero rw'imisemburo bita testosterone irenze urugero abandi bakobwa canke abagore bafise. Abantu baribaza bati mbega ibi Francine byaratumye acika intege, azovyifatamo gute? Ku busanzwe ni ibintu by'amacako birarenze bijamwo urukoba, kuko kugira nshika ni umwanya nabisizemo, nasizemo inguvu nyinshi, biratakaza umwanya munini. Mugabo nibaza yuko iwanje ndavuga nti ahugaye hari ahandi inzira umuntu ashobora gucamo agashika. Ndazi Francine uwariwe, nifuza yuko imwanya nkifise ngaha ku isi yuko abantu batovuga ngo harabaye ntihakabe, uvuga ati harabaye harakaba. Francine Niyonsaba.
Francine niyo saba arakenuye rero kuri iki kiganiro yaduhaye naco kirangije ikiganiro cacu co kuri wa gatatu cari gihagarikiwe na Mark niyo nkuru afadikanije na Jacques Niyitegeka je mwumva na Florentine Kwizera mwakoze mwese abahisemwe BBC Gahuzamiryango dukomeze guteramana ku zindi mbuga kuri BBC Gahuza.com